ku munsi wa gatandatu w'urugendo aba astronaute barungitswe muri miso yiswe Artemis ya kabiri bageze ahantu kure cyane ata muntu numwe yigeze kugera. Aha ni ku birometero 400 n'ijana na 71 uvuye ngaha ku isi. Iminota 45 bayimaze ari bonyene ata communication hari n'abasigaye muri Kennedy Space Center i Florida. Bari mu gahinga kanyaga nande mu gice cinyegeje c'ukwezi bita Phase Cachet de la Lune. Iki ni gice tutigira tubonesha amaso turi ngaha ku isi kubera ko kuva kuno kwezi kwari mwaraheze imyaka miliyari zine n'igice ko twereka uruhande rumwe gusa. Bano ba astronaute babonye imisozi, babona ibiyaya, babona n'ikindi kintu gitangaje nzaho kubwira mu mpira y'iyi video. Kumana nanje rero ufyonde like, subscribe canke follow. Dusubire Kennedy Space Center i Florida ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 ahabereye irungikwa ry'ikigendajuru Orion. Ikigendajuru kiriko kiratwereka ubwiza bw'umubumbe wacu n'ukwezi kugendanira. Kennedy Space Center i Florida neza na neza saa 8:15 vyose byari byatunganijwe ikigendajuru Orion citeguriye kuguruka. Aba astronaute bane bari batoranijwe duhereye ku mukenyezi wa mbere mu mateka agurutse mu kirere c'ukwezi Christina Koch, umwirabure wa mbere nabakoze ibi bintu Victor Grover, umunyakanada Jeremy Hansen hamwe na Reid Wiseman yararongoye urugendo. Bose bari biteguye bafise igishika kidasanzwe cyo kwibonera n'amaso yabo mu bumbe w'isi bari kure cyane ku birometero birenga 400. Basezeye abari babaherekeje, basezera imiryango yabo maze burira imodoka ibajana ku kigendajuru cari camaze gutunganywa neza. Imoteri bazakije citeguye kuguruka. Binjiye mu kigendajuru bafata ivyicaro ndetse bapfunga n'amasentire. Nta kosa ryategerezwa kubamwo, byose byari ku murongo 100%. Iminota 40 imbere yo kuguruka abatekinisiye bariko barafasha mu kuraba ko byose bimeze neza barasohotse begera kure ya zone de décollage. Iminota 15 imbere yo kuguruka umuyobozi yarashinzwe kino gikorwa Madame Charlie Blackwell Thompson yashikirije ijambo rya nyuma kuri aba bapilote. Do you copy? Ndi Charlie Blackwell. Kuri iyi misi zosigara mu mateka mugiye mutwaye imitima y'ikipe ya Artemis yose, imitima y'abanyamerika bose n'abandi bari mu mihingo y'isi itandukanye dukorana muri ibi bikorwa. Mutwaye kandi ivyizigiro n'indoto za generation y'uno munsi hamwe n'abazodukomokako. Good speed Artemis 2, let's go. Amaze kuvuga ya majambo ikigendajuru Orion cari kiri tayari kuguruka. Badometse umwuka wa hydrogene ugiha ingufu mu guhaguruka kiba kiratanguye urugendo. Nuko byama bigenda iminota 2 gushika kuri 4 ya mbere kibi gihe kibi cyane kuba astronaute kubera ko baba bari kubagwana na gravity y'umubumbe w'isi bimva baremerewe biteye ubwoba nko kumenga bapima 2,000 ariko baba barahawe imyimenyerezo ituma bamenyera ubu bari bw'igihe gito. Inyuma y'iminota mike hagati y'8 na 10 ikigendajuru Orion cyatanguye kugendera ku muvuduko w'ibirometero 28,000 ku isaha. Kuri uyu muvuduko cyari cyamaze gushikira orbite basse bita orbite de parking ku buryo bw'uko kiguruka kidashobora gukoroka. Mwibuke baba bari ku birometero by'uburebure canke altitude iri hagati y'ibirometero 185. Aha baba bagitangura orbite de parking gushika ku birometero 2,200
ku gasongero k'iyi orbite de parking bita apogee. Kuri iyi altitude baba mu by'ukuri bageze mu cyo bita espace, nta na kimwe kiba kibafashe, nta barabara riba rihari nka kujya kw'imodoka, nta n'umwuka ubuhari nka kujya kw'indege. Haba ari mu busa bugaragara. Ikigendajuru rero kiruka citembagaza mu kirere c'isi, ariko ntigikoroke kubera umuvuduko munini kiba kiriko kiragenderako. Nico rero bita orbite. Bashikiriye orbite, imoteri nkuru barayizimya, maze bagatangura kubona ibyiza by'ikirere, ari nako bagenda bareremba indani mu kigendajuru. Iki gihe rero nibaba bacumva gravite, bumva baremurutse cyane atani grama bapima. Nibaba bagitambuka ngo bishoboke, ahubwo bareremba nka kujya kwibaba mu muyaga, nico bita apesanteur. Ku munsi ugira kabiri imoteri nkuru bongeye kuyatsa. Iki gihe bategereza kwitegurira kuva kuri orbite yo mu bumbe w'isi bagatarukira kuri orbite y'ukwezi. Iki ni gihe gikomeye bita transsolar injection. Uko byari byateguwe niko byagenze, bazungurutse ikirere cy'ukwezi gushika ku munsi wa gatandatu w'urugendo, aho bagera kurahana ata muntu n'umwe yigeze kugera. Isi bari basigaye bayibona nk'akabiye gato gasa n'ubururu, maze batangura gufata amafoto bayarungikiranaza, amafoto yerekana ubwiza butangaje bw'uyu mubumbe wacu. Aba ba astronaute kandi bari baniteguye kutwereka igice kinyegeje c'ukwezi, igice cyakorewe ku bupfindo, kiba igice c'amayobera n'amateora mwamwe abateye ubwoba, kuko byarigizwe no kuvuga ko kino gice c'ukwezi kinyegeje gishobora kuba arico kiba kibivejuru, bimwe bita les extraterrestres. Kugeza kuri uno munsi ariko nta kimenyetso scientifique gihari cemeza ko bino biremwa bibaho, ariko reka tuzobigaruka ko mu yindi video. Ku masaha ya Kennedy Space Center i Florida hari neza na neza saa 7:57 aba astronaute ba Artemis ya kabiri bari bamaze kurenga aba astronaute ba Apollo 13 bageze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970. Kuri uyu munota bano ba astronaute ba Artemis ya kabiri bari bageze ku kilometero 471 uvuye ngaha ku isi. Iki gihe begereye ukwezi bamara amasaha ndwi bazunguruka mu kirere cyaho, ari nako bafata amafoto. Ku isaha 12:44 z'umugoroba habaye blackout. Ikigendajuru Orion catakaje communication n'abari ku isi kubera ko cari cinjiye muri gwa ruhande rw'ukwezi tutabona turi ngaha ku isi. Bari bonyene mu gahinga kanyaga nande bakamaramo iminota 40 yose bitegereza imisozi miremire iteye ubwoba. Babonye kandi n'ivyobo canke ibihomoka binini bita cratere vyatewe n'ibibuye biva muri centre d'asteroide bikikubita ku butaka bw'uku kwezi. Babonye kandi n'ibindi byinshi, harimo n'ibyo bahavuye babatije amazina, harimo Integrity na Carol. Bakomeje gufata amafoto ugushika saa 1:24 z'umugoroba, aho haba ico bise Etherise. Aha bari bongeye guseruka bava muri ca gice kitaboneka, bongera kwibonera isuku iseruka nka kujya tubona ukwezi kutubonekeye mu masaha y'ijoro yari amashusho yakataraboneka. Saa 2:32 habaye ubwira kabiri, ukwezi kwazibiye imishwarara y'izuba, bituma kino kigendajuru Orion cisanga mu bwira kabiri mu kiringo kingana n'isaha yose. Bano ba astronaute ba mission Artemis ya kabiri bariko bagaruka ku mubumbe w'isi inyuma yo kumara imisi irenga indwi bazunguruka mu kirere, ari nako badusangiza amafoto atwereka ukuntu turakantu gato cane mu kirere gisa n'ikitagira umupaka.